cyane bakunze ba Fresh TV. Kuri uwo musi hejuru Frank Skoka yangoye kugaruka. Ndibaza mwari dukumbuye iminsi yari baye myinshi. Bonne année Noël. Twanje kuyibifuriza. Pause twari kwibandanya ariko twagarutse kugira ngo ibiganiro twongere kubishira ku murongo, ariko twizera yuko nivyo twari twabasigiye byari bimeze neza cyane. Rero twari tubakumbuye, ndibaza namwe mwari dukumbuye cyane. Uyu munsi tubazaniye utundi tuntu tumeze neza tugomba kubaganirako kuko ibyo twamateguye tuba twizera yuko bizakubagira akamaro. Donc ino munsi turaza kubategurira recette yitwa croque monsieur. Sinzi ngira abakunze kuvisita ama resto hotel bahora babibona. Croque monsieur nayo izakuba igizwe n'umukate, iba ari pain coupé, izakuba igizwe na fromage, jambon, ni tomate, i blé blanc niyo kuza gusigishako kugira ngo umukate uze kuba badigeonné canke ufate couleur nziza cyane kugira ngo look canke kujisho bize kuza bisa neza cyane. Ntikagoye nakantu twagombye kugira ngo dutangura n'umwaka tuntu tworoshe kugira ngo zizoce tubandanya n'ibindi. Rero sans tarder reka tugende muri ya mise en place yacu kugira ngo akantu ceturu tukabereka ukuntu kaza kuba kameze. Bari mbandanye mise en place. Donc pour ngomba nkate urutomate muri licence ya circulaire. Kandi turashaka muzoza muratubwira muri commentaire ukuntu mubona ibiganiro byacu bimeze, ibyo mwipfuza mukunze gufungura muhira kugira ngo tubandanye dukorana neza cyane. Uyu ni umwaka mushashi nafapa yuko tuguma muri vya bindi nyene. Iyi ni fromage ngomba mbandanye nyene. Nanyere turakata amatranche mato mato. Jambo urabona ko zozo twazizanye zikase, twamba dukure ko utuntu tw'inyuma. Okay, ubunye naho ngomba nje ku mukate wanje. Uyu mukate wanje nawe ngomba ndawusige blé blanc kugira ngo cenza kuwushira muri toaster uze kuza wabaye bien badigeonné. Siga kuri kote imwe y'umukate kugira ngo kote imwe ize kuza yabaye jaune. Iyi ni ya toast aho twasize blé blanc ngaha uca wubika comme ça. Iyindi cushira ko hejuru kuko ahanyene ndani nto tuza gushiramo bya bindi twakatagura, turabweretsa ko comme ça kuko nza kuyisubizamo indani ngo mashemo fromage ibanze ibe fondi. Urabona ko la couleur yari kwiraza, ngoma ndayikureyo banze cyane fromage, nze gushiramo ibindi za kubereka kugira ngo fromage ize kuza tusura kwa kundi nyene tusubize directement indani. Dusura tukayugara kugira fromage icishuha cyo dushirako ibyo twateguye byose comme mise en place. Imikate ndabona ni sawa, ndayikuyeyo. Umukate wanje abona nkuyeyo fromage ntiyari bwabe fondi cyane, ariko ngomba ko ibindi ndabishirayo bimeze neza. Okay, comme twamaze gutegura mise en place,
ikiba gisigaye ni kudepozamwo ivyo twakataguye. Tushirako jambon comme ça. Aha murabona ko turahejeje gukora recette ya mbere, ca tukata. N'iyindi okay. Bakunzi ba Fresh TV, murabona recette yacu ntiyatevye. Croque monsieur ni ushobora kuyakompanya soit na frites canke na salade iri cru, donc salade crudité. Umuntu akacamo ufungura bimeze neza cyane, gategerezo kandi kuza kagishushe kugira ngo donc saveur y'ibintu byose wagize ashobore kuyitestinga bimeze neza cyane. Donc rero tubandanya tubatumira kugira mu bandanye mugira partage, mugira like, mugira ama commentaire ku biganiro byacu bitandukanye kugira ngo tubone yuko by'ukuri turi kumwe. Ciao ciao, naho butaha.